ndi mu cameraman nkaba umu YouTuber na cyane kuja imbere ya kamera nkongera nkaba umu edit ku buryo nashobora kwikorera ibiganiro ivyo vyose nkongera nka exporter nkongera nka uploadinga nkakora cover hari nundi nigeze kubaza nkuko wawe ndamubwira ati none buryo ubundi urumogi si rubi urazi ngene yambwiye ngo ahubwo urumogi ngo ni rubi ngo ariko icyo twokora ngo nuko ngo twogwihatikiriza kugirana ngo kurunwa ngo kugira ngo ruhere abana bacu bazovuka mu myaka iri imbere bazoze basanga urumogi rwaraheze ariko none se abonye nta rumogi nkwa kubera yuko muga abantu benshi barakubwira ati ko nkwa uwo nk'itabi ngo urumogi kubera ikintu kuko bavuga ngo niki Yes, bakunzi ba Marengo Media murabona neza ko ibintu bisa n'ivyahindutse. Muri kumwe na Mr Best. Benshi asanga bamenye kuri comedy ariko uyu munsi ibintu vyahindutse. Uyu munsi comedy yahindutse yaje mu ndiko n'umutumire wanje ngaha anye muramubona ni urashobora kwivuga mutama wanje kuko ndazi nta muntu avuga izina ry'uwundi kuko ndarivuze na wankoza amakosa. Kuvuga izina ry'undi muntu mu kiganiro ni ibintu bisanzwe cyane barabizi. Bo na cyane akaba ari Mr Da Silva na cyane musanzwe muzi kuri Da Silva Media TV ariho uno munsi cyane ejo shobora kubandanyiriza ibikorwa byanje na cyane yuko burya iyo wize abisi bagaruka bakakononera ari nayo mpamvu uvuga ati reka je ubwanje ngirene nigwaneko. Yes, muramumva neza ni Mr Da Silva ariko ndafite akabazo kamwe. Benshi bari basanzwe bakumenyere nk'umukameramani kandi benshi bari bakuzi ko wagiye uragaragara cyane wagarutse muri Wakarayi TV. Byagenze gute bigaragara yuko ugenda kwikorera ku gatwe kiwawe ukora ivyawe? So jewe mu bisanzwe ndi umukameramani. Cyumva. Ndi umukameramani nkaba umu YouTuber na cyane kuja imbere ya kamera nkongera nkaba umu edit ku buryo nashobora kwikorera ibiganiro ivyo vyose nkongera nka exporter nkongera nka uploadinga nkakora cover nkashira kuri YouTube ikiganiro cyose kigashikako horo ndumva ntivyoroshe bakunze bamwe nkamva ko uba wamufatiye ku kintu nyabaki nyezina mvuga ati jewe Da Silva nzomufatira kuri iki kintu nyezina yobakora kuko yavuze vyinshi yavuze kari mu cameraman yavuze kari inde kandi byose byagiye biragaragara mu kazi kamwe gusa ariko Da Silva uyu munsi turagiye kuba twagutumye kuri Marengo ndazi ko ibintu bigiye gutungana kandi bizogenda neza cyane gose. So abakunzi ba Marengo Media nibaze ko kana TV kariko ndabakunda cyane na cyane yuko abadukurikirana nibo bakurikirana Silva nibo bakurikirana Waka nibo bakurikirana Raj Media nibo bakurikirana ama TV menshi ngahanye mu Burundi. Iciza nico ndabakundira nuko batigira bahengeshanya nimba teramye akavuga ati reka nteramire ahantu runaka kugira ngo mugenzanje ndamuteza imbere na cyane yuko twarajijose ubu ntabwo turi muri bya bindi ngo nakasi ndamuteza imbere ahubwo reka niteze imbere jewe jenyene ubu rero ivyo twarabivuyemwo ari nayo mpamvu usanga twatezanyije imbere kuko na cyane gufashanya ni naco kintu kizima kandi biratuma tunashika neza ariko none se Da Silva ko hari jambo watanguje ngo vyatumye wikokora ugenda kugora ku gatwe kawe kuri uno mwanya hoza nk'umugwiza atunga akavuga ati je ndifuza gukorana na Da Silva yamaze kumva kuri Da Silva TV cange mu bindi bintu runaka umuvyo wavuze vyinshi uri mu cameraman uri mu editor uri mu host nkuko wagiye bivuga ko je na video clip ndayako hebagabo none bava gutorera he no urumva ikintu cyose jewe numva ko kijanye na kamera cyane haba ku mafoto haba video basi ikintu cyose kijanye na kijanye na Adobe Premiere After Effects ndaza babizi barabizi cyose ndagikora none ari hamwe hoza nk'umugwiza atunga akavuga ati yifuza gukorana nawe nubwo ari buryo bwa mbere bunyaruka bobona yuko yoshobora gukoramwo vyihuse bitona kugora bo ikintu cyambere ni ivyuma nta kintu ivyuma gusa kuko isoko je ndagifiti no kuvuga ndazi ahanya hari ababosi benshi bariko baradukurikirana kandi ababosi benshi bariko baratwumva ni Da Silva nko mavyumvise benshi bari bamuzi muri Waka ariko uyu munsi yagaragaye kandi gukora mu bintu vyiwe ni nayo mpamvu umunsi twanamutumiye ariko hari nyuma yo muri Waka narakoremo indi televiziyo n'ubu wenye bisigura yuko ntituravavanura kubera yuko ibiharuro tutariko turahuriza ko mu gihe byahuyemwo neza bizoca bigira bizoca bitora inzira nari muri Trasisi Hope Ministra niho uyu mwanya novuga yuko nari imbarizwa ariko na cyane niko ndatumira abantu banshigikire kuri televiziyo yanje nanje shobore kugira kuyikorera nongera ntera imbere nabo batera imbere kugira ngo ibikorwa bibandanye bishika aho byifuza gushika kugira ngo tubananye tunatera n'imbere ndibaza bariko baranavyumva
ariko none se da Silva niya intambamye ikunze kugaruka muri bino bintu vy'amamedia kenshi na kenshi ko nasanze kubona yuko abantu benshi bakoranye n'ababosi birangira bahebanye niya ingaruka mbi yama itangura kugaruka imbere muri bino bintu. Bo je ibintu ndabimazemo imyaka irenga 6 cyane ndabikora. Ingaruka ya mbere niyo kwaguka kw'ababosi. Kubera yuko ari umuntu mushobora guhura yarasiragurinze cyane yarakoze ku buryo ebana umengo afasha amafaranga ababona kuyikura ko na cyane cyane ikintu ca mbere bama bapfuye n'ababosi ni kijanye n'agashiruka buti agashahara. Da Silva je ndabona kumengura muri bino bintu. Ariko none nubwo nyobora kugashahara bivanye no kumva nazo abakozi nabo bakorana amamedia ni yahe ingaruka twavuga ati bikunze kugaruka kuri bo kenshi ugasanga nta myumvikano iri hagati y'umubosi canke iri hagati y'umubosi n'abariko barayikorera ko dufate nko ku bakozi atari umushahara. Urabona icyambere hari ukuntu twebwe dukora cyane cyane bivanye n'uburyo izina riko rariduza ukavuga ati sero n'uburyo ndiko ndinjiza nanyongerereze umushahara. Muri ico gihe umubosi we babona umengo ntaho araja cyane ntaharava nico bica bivako. Ariko burya uri kurakora biboneka kuri kurakora ndacumva na cyane cyane rero ikintu nyamukuru umubosi abaga umumengo uri hahandi hajya watanguriye kuko nshobora kumbwira ngo uno munsi uri kurakora ufise views nk'akarorero nk'ijana ejo mu ndwi zibiri uri kurakubita views ibihumbi 10. Ngo ntaho uri kuraja ntaho uri kurava. C'est comme ça yuko amafaranga bari karaduga kandi buyumva. Ico ni ikintu kigaragara kandi ni ibintu bisanzwe binaboneka cyane na cyane gose. Da Silva uyu munsi turivaho kumenya ati urinde uri umupapa uri umujene urubatse ufite umugore uri vyose. Gute why? Ndumusore ndumupapa. Uri umusore uri umupapa? Mu buryo bwose? Nukuvuga ko ufise umwana urundi rwande nta mwana ufise. Nukuvuga uvuze umupapa ufise umwana ufise umugore uvuze ko naho nyene ati ndi umusore nuko nkifise inguvu zo kurondera. Mwamumva ni Da Silva kandi ivyo ariko aravuga na majambo meza kandi amajambo ushobora kumva ukavuga ati ni ibintu kabisa by'ukuri bibaho. Da Silva uyu munsi je nakuzanye kuri Marengo kugira ngo dushobore kuza kuri bimwe bigaruka bivanye n'ubuzima busanzwe ku bintu abantu bagenda bakoresha batazi ngo turiko dukoresha iki batazi ngo ni ikintu runaka gishobora kuzana ingaruka yahe ariko bikama bigaragara ku bantu benshi babikoresha. Reka tuvuge nko ku Itabi Da Silva. Kubera igire reka tuvuge nko ku Itabi kuko je ivyo agiye numva ngerageje kurondeza canke no kuraba Itabi ngo ni ribi kandi no mu bintu bibaho ngo Itabi ni ikintu gifise ingaruka mbi sinzi ko babeshe sinzi abahinga bashoboye kuvuga iryo jambo ko babeshe. Bo ni kibazo ciza cyane. Ikintu cyambere cyo womenya ikintu cyambere cyo womenya najya no ku Itabi biranditswe ko yuko Itabi atari giza ariko bararinwa. Ariko ni gute muba mumenye ko Itabi ari ribi ariko mukabana nyamurinwa? Shaka kintu kiragoye. No. Change uri muri babandi bavuga ati go kintu kiragoye. Hega byakomeye none urinze no kurinwa kwanza kugira ngo hakoze amarengo meza ndabona ibintu bitagiye gukora nuko none aho n'ucyo cishura neza cyane. Urazi nubona twese turanywa itabi sibyo turanywa inzoga cyane cyane kandi jewe sinzigera ninyegeza ku kintu jewe nkora nk'akarorero nkari nk'umuntu uzosanga akubwira ngo we wana ngo jewe ngo sinsambana ariko asambana ariko hari n'akajambo kigeze kugaruka ngo hari abazokwagiriza icyaha cy'ubusambanyi bategeze basambana icyo nacyo ukivuga ku iki? Kwagiriza icyaha cy'ubusambanyi tegeze usambana je nibaza yuko ni nka kujya wiyumvira urana ko mu ijambo ry'Imana rivuga ati uwipfuje abakoze sibyo ni kuvuga ubonye umukobwa ukamwifuza igareke yuko mwaryamanye kandi ijambo ry'Imana riravuga ati umukobwa buryo uyumwipfuje nubwo abatabizi
bivanye n'inyambaro yambaye arizo zatumye zigukurura kuvugane kumwipfuza najya ujya mukobwa ubwiwe muhamusambanye twari kureba ku kibazo c'itabi. Itabi ko numvise ngo rifise ingaruka mbi da Silva, ariko uno mwana nkabona cyo igaragara kandi imbere y'abantu wagira wishura ikibazo kabanza kudomeka itabi, twobivuga gute kugira ngo abantu bavyakire ukundi kuntu bashobora kwitora mu yindi image? Je nubona ikintu ca mbere no kubwira itabi ni nka kurya unyotegwa amazi canke inzoga, sivyo? Rero mu gihe unyotererwa ico kintu ucikigane, urumva ingaruka ya mbere y'itabi n'abantu batazi si uburyo rikwica, ni uburyo rigukonsoma. Ariko ko numvise ngo rirafafahaza mu bihimba vy'umubiri ku barinwa. Nivyo gusa ni ikintu kikwica buhoro buhoro, kandi nimba uticwa n'itabi hariho n'ibindi bikwica buhoro buhoro, na cyane cyane baragaruka umunyu, magi, ibiki n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, isukari nyinshi n'ibindi bintu. Nimba je nishobora kuzishwa n'itabi, hari uwicwa n'umugera kubera ubusambanyi, cyo ndacumva kuri bitahura ndagitahura cyane ubwo. Hari uwicwa n'isukari nyinshi kubera igisukari nyene, hari uwicwa n'umunyu, magi, ibintu byinshi kubera kwiba. Voilà, ikikwica rero kandi neza neza nimba twizera haravugwa ati umuntu azopfa umunsi wiwe wageze. Ariko rero bijya ni kuyenda, ntuzubone bajya bose bapfa ngo nuko Imana yari ishatse ko bapfa, hariho bamwe babyihamagarira, ariko imisi yabo yageze niko bivugwa. Ntuzubone bajya bose bari mu kaburi ngo nuko bapfuye ngo Imana ibahamagaye, hariho abavyikwegera. None gasha je turi kumwe ngaha ati ngo hariho abashobora gupfa ukabona bari mu makaburi ariko atari Imana yabishatse gute? None akarorero twe turi ngaha ndibaza turi ku etaje ngira yagira gatatu, sivyo cameraman? Neza na neza ubwenge bwanje burampa neza yuko ninasimba ntashobora kurokoka, urumva? Neza na neza ubwenge bwawe buraguha neza ati ukava ngaha ugasimbira aho hasi uravunika. Turavunika urapfa humba. None aha gashaho magurutse nkahagarara nkasimba, ese n'Imana izo bimpamagaye? Kandi je ndanavyikwegera. Ariko bavuga ngo ikihaba cyose cyaranditswe n'uyu munsi nyimba Mr Best bahuye na Da Silva bagahurira muri Marengo, nuko byari byamaze kwandikwa. Kuvuga n'umunsi Imana yari yapanze ko baye bongo yako Silva. Reka tugaruka ku iryo tabi nyene, byinshi biragaragara. None iyo wicaye nko mu bantu ku bantu barinwa nange kaka jambo babwira kenshi ko mbona umenga abantu barinwa barakunda kubinuba ngiyo bicaye mu bantu kurya munsi ngo cyane cyane ngo abarinwa bobo nta kintu bumva ngo ahubwo ngo abicaye pembeni yabo nibo bacyumva. Nibyo ariko gasha handitswe ati nta gihumanye kija mu mubiri w'umuntu, ahubwo hahumanye ikimusohokamwo. Silva ivyo byanditswe he tutabesha? Aha, Bible ndabeshe cameraman. Ngo umurongo wo muri Bibiliya ndashobora kuba ntazi umurongo muga barampinyuza. Sha je ndazi gusa uri kurakekeranya nuwo kubaza ati byanditswe ntawo ubumenye. Bro, iryo jambo riranditswe. Uko uranyumva? Mugaje ikintu nobwira abantu banywa itabi na cyane cyane hariho kunywa itabi ukarinywera ingeso. Ebana singiri riraheze irindi washize gasibi harajya uri kurajya nko ku munsi ushobora kunywa amata bangahe? No, je ninywereye ni imwe ntatuze ku munsi. Silva rusi ujya bona guipaki yose nabo mara ku munsi umwe wewe. Ati mvage n'ibiharage rero mpaye ni kilo cy'ibiharage mpaye mbe ndarya. Je ndabizi neza yuko iryo tabi nta neza ribafitiye, ahubwo je cyo mbona wo himiza abantu barinwa nuko boriheba kuko hari benshi bashobokeye uwo bishobokeye kuriheba ni byiza cyane cyane kubera yuko burya umusambanyi kugira uzona heba ubusambanyi biragoye n'amasengesho arakora. Ari abajya ari bingozi naje numva ngo urumva ngo nahora nshinye mu mugore wanje ibiki n'ibiki barazwi ngo barabihebye abatabiheba siko. Ndibaza urutoke rwamenye gukomba rwamara umenzo rwamara itabi. None Silva kweri kutoheba itabi ko mbona wari umuhungu mwiza uri bogare. Eski aba bari gukurikirana bo ndazi muri commentaire murashobora kuvuga ni Da Silva muramubona n'umuhungu w'ibogare kandi ahagaze neza ameze neza, ariko kimwe gusa itabi. Bro ndaje ndakubwira jewe ntangiye gukora nkora ijoro n'umutaga. Ijoro n'umutaga hari ikintu rero cyiza kugira ndagikore
mbanza gushitira ubwenge kugira ngo sinsinzire canke usange ndiko ndica akazi. Silva ndabona ibi bintu birancanze kweri, ariko none nyene hari n'undi nigeze kubaza nk'uko wawe ndamubwira ati none buryo ubundi urumogi si rubi, ubazi nyene yambwiye ngo ahubwo urumogi ngo ni rubi, muri icyo twokora ngo nuko ngo twogwihatikiriza kugirana ngo kurunwa ngo kugira ngo ruhere abana bacu bazovuka mu myaka iri imbere bazoze basanga urumogi rwaraheze. Ariko none se abonye nta rumogi nkwa kubera yuko muga abantu benshi barakubwira ati akonywa uwo nk'itabi ngo urumogi kubera ikintu kuko bavuga ngo ni icyatsi kimeza kitaba cyaciye muri industry kuko iri riba ryaciye mu mamashini yari hinguwe iri rega utandukanye ikintu kumera. Hari ikintu bakubwira ati no kwa muganga hari ikintu bashobora kugutegeka nk'akaro bakakubwira ati uzuragirigira ibisi kandi mu gihe iyo ritetse naryo ryari rigi, ariko nta muganga bashobora gutegeka ngo uzura n'itabi ku munsi bariho bivanye. Reka ndakubwira igituma hariho nk'umuntu ushobora gusanga agwaye ingwara y'umwona urayizi ijya kuva amaraso mu mazuru bakakubwira ati urashobora kunywa itabi kugira bihere. Ibyo bibaho cyane cyane nimba utarubizi. Ariko hari ibintu numvise bigaragara ngo iyo umuntu anywa itabi kenshi arakunze no gushora n'umugore wiwe kuko arashobora kwima umunyu w'ijana umugore ariko ijana akarishira mu itabi. Itabi sinigura ijana, ariko nimba ritagugwa ijana kera ryaragugwa ijana. Ariko uko biri kose Jesse nibaza yuko ico cyo guteranya n'umugore ngo umunyu gusa hariho abantu usanga ati ko je norara ntanyoye itabi norara ntariye kubera ikiriye aho rero baba bamaze kuba brown wash waramaze kuzishiramo iri bajya bamaze gukoroniza mu gihe ugeze kuyo itabi. Silva ndibaza ngira ngo abari kwa dukurikirana batwumvise kuri byinshi byagiye bigaragara ryari kuyana ingaruka z'itabi, ariko uko agerageje kwidusigurira ndibaza bamwe mwabyumvise. Hariho bagiye bavuga ati kumbure arumva yuko bishobora kuriheba mu bantu barinwa barihebe, ariko si kugahato. Silva si kugahato, ndibaza guheba itabi ni buke buke. Oya nta muntu yokugira kugahato mu buzima bwawe ntibikunda, na so wawe so wawe ntashobora. Uko byumvisemo niko bikora. Silva reka base dushimira bari kwa dukurikirana. So nanjye ndabashimiye na cyane yuko ndabemera kandi ndabubaha na cyane nimba mpagaza aha ni kubera abo uyu mwanya twagize ni kubera abo twanabubaha cyane. Bakunzi wa Marengo murabona neza yuko ibintu byari biryoshye da Silva kuva iyo mu muzi yaragerageje kuza no munsi kudutemberera kandi mwumvise byinshi byiwe make yiwe mwayumvise na meza yiwe mwayumvise na menshi yiwe mwayumvise. So reka tubashimira cyane aho muri hose mubandanye mukora subscribe na comment zanyu na share na like. Ndabashimiye cyane. Ciao bye bye murakoze. Boa.